rero LOLILO ntasubiye inyuma kandi ndasubiye kubibasaba mu supportinge dukorane usubire kuri place yanje LOLILO na label office na label office kugira ngo rekipere place yanje bizosaba ko shiramwe ingufu Isaac TV ho Amahoro Imana bari namwe bakunzi ba Isaac TV tumaze iminsi turi mu analyse twavuye mu analyse gatoreka tuje twahisemo no kuvugisha aba star bacu murabizi rimwe turabavangira twazana aba star urumwe turi kumwe na Lizo Manizo Mzizi wajiwe chambara ntama ntare rushati yari byote byake izo jina ni zenyewe zao ni wongo ni ma remix ya majini Lizo ribo ni bonda shima kabisa lero ndaguruka kera tubana kera cyane vraiment ariko ndashimye imbere ya vyose mwinjire muri Isaac TV mugire subscribe like comment and share comment cyane izo dukeneye kuri emission yacu urakoze ni byiza cyane urumva hatanguriye LOLILO ati kugenda kwaza supporting tugire subscribe like na share kugira dupartage ivy'iwacu LOLILO hari byinshi shaka ndamubaze byinshi bana vyinshi cyane cyangwa vyinshi gato byinshi gato ntugire ikibazo ngo ndakuruhisha yivire mu radio navuga ati no reka profit hanyene ndamuvugisha LOLILO aragoye kuronka sana sio bien LOLILO aragoye kuronka LOLILO n'umustar ago oya shawu yabaye umubosi na kituroni ariko vraiment ariko amera ni meza Lizo urabona ukuntu yakugitse sasa kuvuga zamani mko kembamba non là ni hatari sasa kuvuga n'ukuri kw'Imana ako meze bien on a bling man vacancier sigeze na vacances bahe muri Australia muri États-Unis niho hateze hama LOLILO mu nyene mu Burundi umunyakabiga sawa Lizo Manizo Mzizi wajiwe ni byinshi shaka tuyage mpere kuri YouTube yiwe channel yo ya YouTube igeze kuba rikiraduga ariko imaze imyaka ingahe ya channel yawe mo naironse inyuma cyane abandi batangwa imbere yanje naironse il y a 3 ans ego il y a 3 ans niyo naironse igesora zokudiga baju ya mbere bayivye barayihakinze hanyuma wayinkoreye yonye channel ni Brand Smith ndamushimiye Brand Smith niyo ishasha niyo yamfashije rero duheraho nyene ni bibazo bibiri bica bifatana narigeze kumva ko harigeze kuba amatati yawe na Brand Smith bwana bijya bintu byari bikingo yarakuriye amafari nazibana zidakoma yarakuriye amahera oya ni yandi amahera kuri channel yawe nivyo numvise ari abantu barakrea ayo ma creation bakrea si vyiza vraiment Brand Smith numugenzi ni inshuti yo hafi kandi n'umuproducteur wanje yarigeze kubona manager arampana n'impanuro arazima nyinshi cyane yarigeze kuba manager wawe bica birapfa haba manager yari manager wanje bipfira abo yaciye aronga responsabilité nyinshi aca burukuno abandanya aca ndamureka po umanager wanje n'umugore wanje ego madame wanje n'umanager wanje ego kuko irado mutazananye yagiye afise izindi gahunda afise akazi kenshi nukonye wahisemo kugira manager kugira madame wawe kumugira manager wawe mugize manager yaravyigiye akora ibintu vya management kandi si muri ivyo gusa aramanaginga amashamba aramanaginga ama resto aramanaginga ibintu vyinshi abarimyi rero pourquoi pas atamanaginga umugabo wiwe voilà reka mbere yaho nyine kuri management LOLILO menga wowe uri umwe mu artiste bakunda kuvuga yuko ugoye ibana bisigura like ushavura n'ingoga uko Britar like ikintu kigushavuje yo ni LOLILO akera si LOLILO uyo LOLILO haizi imyaka ishika nk'imyaka 6 canke 7 ego LOLILO vraiment waratekanye nari warakuze adafise control natukana nari meze nabi vraiment ariko ndashima Imana kuva ndonse umugore yanshize ku murongo ndahinduka mu wundi muntu vraiment merci beaucoup ma femme kandi manager wanje much respect ego nice much respect kuri Loliane ariwe ayama ku managinga aho nyene rero ndacari ku bya YouTube yawe kwizina ufise mu Burundi
nka LOLILO ko LOLILO tuvuze LOLILO na Big Farious birajana muri abantu mwataguye rimwe kare kera cyane twabaye hari imyaka myinshi yahaciye turi kumwe twakoranye byinshi sangiye na byinshi voilà sije urashyize kubaza ariko nagira mbaze imyaka umaze muri game n'aba subscribers ufise kuri YouTube birangana kwe ubwo bijanye vraiment ariko ndashima Imana bariko baraduga parce que kuronga mu myaka 3 aba subscribe bashaka gushika kuri 700 kuri 70k ego 70k si bintu bisanzwe ni vyoroshe naga kuri YouTube zacu zigoye ya ziragoye cyane YouTube zacu zonga rero kashima Imana kubona aba boss banje aba fans banje banyitayeho kugira subscribe no kwinjira buri munsi kuraba ibikorwa vya LOLILO. Simba Gang iracha fonctiona neza. Simba Gang imeze bien izofi giye. Ariko banakunda kuvuga yuko Simba Gang iri ku munwa gusa wa LOLILO ni mu activity ntuyibona mu bikorwa ntuyibona. Lo Simba Gang ariho abantu bashaka kugira isano ya Simba Gang na oya Simba Gang hamwe na management. Oya sikintu kimwe. The gang ni groupe. Yeah, ni groupe vyumvise the gang ni groupe nyene ni Simba group. Groupe y'abagenzi y'abajama. Ego si kuvuga ngo ni management. Oya. Management yawe ni yihere. Management yanje ni ya LOLILO Simba. Niyo twara umugore wanje. Voilà. Ama Simba Gang ni groupe y'abagenzi y'abajama. Durira mu aro aba dancer. Ariko ni lebo. Ibintu oya si lebo. Simba Gang si lebo. Nico nashatse kuvuga. Simba Gang si lebo. Ni groupe. Kumbe bijya tuvuga ngoma lebo, rero tukavuga mona Simba Gang babi hagarika. LOLILO na lebo afise. Na lebo office narigeze kwinjira muri lebo yanani JC production ego ariko vyafuye kubera nibo vyabananiye nibo vyabananiye kumanaginga c'est normal uragoye uraziye lebo iragoye urasinzimvye no ivyo twari twavuganye malheureusement nabwo twabihurije ego mugabo nabantu beza bafashije hari ibintu bamfashije sinobavuga nabi merci beaucoup ego ari ahantu nashitse ego LOLILO félicitations ku kazi ukora ariko kandi pole kubavuga ko LOLILO atitahura hari imvugo ndibuka behind the camera twariko turabivugana gato urambwira ati hari abarivyi Burundi batitahura hari n'abatitahura muri batitahura bakunda kumushiramo na LOLILO umuntu ni servo yiwe umuntu niwe ategerezwa kwitahura akamenya jewe meze gutya nzopanga gutya gahunda zanje nukunye shaka gushika ngaha mvuye hariya ukamenya aho wavuye ukamenya aho ushaka gushika rero ahonye nuza kumenya ko witahuye umuntu wo hanze nashobora kukumenyera gahunda zawe kandi nushobora ibintu vyawe nushobora kubishira hanze tuvugana usanga ariho abantu bavuga LOLILO ameze gutya n'umushwanyi importance n'umushwanyi peut-être LOLILO na hano afise ho kuryama ndiko ndubaka rero umuntu wese afise gahunda ziwe umuntu wese afise ukuntu Imana yamuremye akamenya uko yitwara kugira ashike kure voilà LOLILO urukorana rero music yawe aho yavuye kugeza ubu rega warasiba dutangurire muri 2022 mafanikio ni makubwa like iterambere ryarabaye rinini iterambere ryarabaye rinini kandi ryasubiye inyuma c'est normal kuri LOLILO novuga ko LOLILO kera naja hanze cyane gukora ibiteramo hanze mugabo ubunye vyasubiye inyuma ya la fois passée niyo nagiye i Dubai ndashima Imana kubona nagiyeyo ndakora ibiteramo bitatu iyo nindi 7 nongereje mu bindi ego ariko kera nagiye ahantu henshi ma Norvège ma Denmark ma Sweden ma Irlande kise ko ejo cangiga ejo zosubirayo gukora ibikorwa rero vyose bishikiriza Imana parce que Imana niyo ikora ivyo bintu sawa LOLILO urumva neza yuko yarasubiye inyuma usubiye inyuma kubera iki LOLILO okay turekane ivy'Imana turekane Imana ni inyuma nari nasubiye inyuma mugabo ubunye ndiko ndatera imbere nico gituma nakubwiye twateye imbere mugabo twasubiye inyuma kandi umva nkuko twatanguye a zero shakumenya none
ni igiki cyabakubise ni shite mwarose yari yahe shite lolo yaronse yari yahe bari bakuroze byari byapararanganye hari habaye ingorane nta vy'uburozi birimwo je nagiye hanze igihe ngenda hanze vraiment umuziki wanje wasubiye inyuma parce que sinashizemwe ingufu ngo nazishira ngaha mugabo nsubiye mu gihugu nasanze hariho abandi bacuraranzi baririmba rero kugira ngo récupérer place yanje bizosaba ko shiramwe ingufu voilà hariho abandi bayitwaye hariho abandi bashise kure bayikoreye kumuremera yuko urukutera imbere ariko wabanje gusubira inyuma ya c'est normal nasubiye inyuma mugabo ubunye ndiko ndakora kandi shiramwe ingufu n'aba boss banje bariko bimfashamwo vraiment merci beaucoup abafans aba boss ni mwebwe vraiment muriko murasubiza Lolilo aho yari Lolilo jana mambwira abantu iyo ndakuzi jambo vuze iri jambo attention rituma umuntu yitahura rituma umuntu agira ubutwari rituma umuntu agira inguvu nshasha uko ahantu benshi bapfira urana nk'abana ko baracaruka muziki baradirimba indirimbo imwe zibiri bakabona ati niko king niko mkali niko simba niko nini ugasanga biko birica umuziki wabo ariko kumva umuntu nk'umu legend nka Lolilo ati narasubiye inyuma ariko ndiko ndirondeza kandi ngaruka imbere ijambo rirakomeye cyane kandi rikora ubutwari muri wewe Felicite murakoze cyane Lolilo yamakora buri munsi yifata nk'umu underground parce que ndazi ico shaka bijya nakubwiye umuntu ashobora kwitahura wenyene uwo ushobora kumva kujajinga ukibaza ko umuzi et pourtant nabwo umuzi rero Lolilo nasubiye inyuma kandi ndasubiye kubibasaba aba boss banje aba fans ama entreprise mun supportinge dukorane dusubire kuri place yanje murakoze cyane nice kabisa dusubire kuri place yiwe place yawe uravuga ni yihe place yanje ko ndavuga nijya place umuntu yumvise place ya Sat oh yeah rega bavuga ngo Sat bera gutwaye place yawe wajya hantu urumva ngo Sat Fizo hajya hari kuba Lolilo Fizo kubera ki atari Lolilo kidumu Lolilo kidumu voilà jewe place yanje mvuze place mvuga gusoka hanze ngori biteramo uko nabikora kera nkora akazi gakwise yanje canke nakatwa na muntu yotwara place yondi nibibaho ni imana imaze kupanga uyategezwa kuba ngaha ategezwa kuba ngaha kubera tuvuza place simbona umuntu yamaze gukora ibiteramo maze gukora kuri isi muri Burundi parce que namaze gukora ibiteramo byinshi cyane namaze kuja ahantu hatandukanye cyane et pourtant ariho abandi baracari ngaha barasohoka no ngaho mu buvira kandi warashamunganya imyaka mu voilà wasanga ndabaruta gatoya kandi atana hamwe bamaze kugenda urumva rero kuvuga place no kuvuga gusubira kuba wewe kuhitinga umuziki ni nka escalier uno munsi ushobora kuba uri hasi ejo ukaduga ijya ejo ukaduga gusumba cyangwa ugasubira hasi rero umuziki nka escalier ego utegezwa gutahura ko 6 ari gihe zihera ari gihe zigaruka ushaka gutera imbere ico kintu utegezwa kukimenya ego wala ushaka gutera imbere uteza gutahura yuko 6 ziraduga zikamanuka 6 mu gihe zaduze Lolilo mu bihe byawe zagusigiye iki zansiga ibintu byinshi cyane icambere bakunda kwidoga numva nk'ubu twari kuba tuko turabona uruzuhari rwa Lolilo tukabona entreprise ya Lolilo tukabona ibintu bya Lolilo hari kurumva igihe niho abantu bihendera abantu bashobora kumenya ivyo umuntu afise nawo okora gute murakunda kunyegeza ibintu bya rero ariho abantu bamwe ego bitapa bagashira ibintu vyabo hanze mugabo hakaba nabandi banyegeza ibintu vyabo rero kuvuga menshi siyo rero umuntu utegerezwa gukora ukaba ufise confidence ukavuga je ndafise confiance je ndabizi ivyo wanje ndigezwa kubibika gutya nkore gutya kubera nshike hake okay ni bibiri kandi nitubazo ndakunda gufata nitubazo tubiri narabonye kugira sindavyibagire by the way bimemba nabiteguye bini bikaza ningoga narigeze kubona ifoto yawe wambaye igufuri ku kuguru kija kintu cyari gisigura iki Lolilo en fait amastira atandukanye subwo bwa mbere abantu bavuze ngo niyo nganga oya uraza abantu biyumvira nabi haro abantu batazi bataratembera ngo baje hanze nibijyana amaze kubwira ushaka kumenya ikintu va muri ico gihugu rimwo kwanza uje hanze uraba abandi babayeho gute mu buzima bwabo bameze gute
umuzungu yakoze ikirato ashirako ikufuri si ukuvuga ngo ni umujinga oya arazi ivyo akora. Umuzungu akoze ikirato ashirako ikufuri cyangwa ashirako imigozi cyangwa ashirako ariyo sorte nyinshi zo kugarika. Rero umuntu acafata ikufuri kubera nubwo bwa mbere abibona acafata ngo Lolilo ashize kufuri kubwo si je nashize ku ijya kufuri n'umuzungu yakoze kijya kirato ni kirato kiri uko nyene ya nuko nye kimeze kandi si fashion si ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri nakibonye no muri 2003 hari kirato naguze ikindi gifise akakufuri ngaho inyuma bamwe babyitse ngo ninga ngo Lolilo ngo Imana yuga umuntu atarasohoka akanyoni kataguruse nikamenye iyo bweze voilà utegezwa gusohoka urabe abandi babayeho gute cange fashion zimeze gute ni afet isaka kufuringo karakora no nakantu nyene koko ambelira naka decor kugira ikirato kimere bien ego Lolilo abantu barabonye kandi reka naco bivuze ko sinzi ko hari ahantu wigeze ubivuga ariko shaka gato udufashe uduhe exclusive like shaka utusigure neza ugiye muri Tanzania warasigiye neza kuri mu Tanzania kajya kantu menga nta muco munini wagatangiyeko abantu benshi barakwidoge Lolilo atangiye kwitsemba kuba Tanzania Lolilo yise ngo no mu Tanzania abantu bavuze gutyo abandi bagiyeyo nibabikoze Ushukora ivyo abandi bakoze Lolilo. Ya shaka ndakubaza ikintu kimwe. None Lolilo amaziki imbere y'umukuru w'igihugu. Amaziki? Umukuru w'igihugu niyagiye muri Tanzania. Niyagiye gusaba ngo bamufashe. None Lolilo agiye gusaba ngo bamufashe. Ari ingorane hari. Nta kibazo. Rero ariko gusaba bagufashe uca wiyambura ubwene gihugu kavuga uti ndi umutanzania siniyambuye ahubwo nabantu batahuye nabi haruho umumama w'umupeti frere wanje yitwa Slim mama wiwe ni umutanzania rero ujya mu mama ujya mu petit frere wanje je mwita gute ni mama hari kibazo ni mama wanje yego mugabo abantu barazi ko ndi umurundi mama wanje akabana ikivange cy'umukenya n'umunyarwanda baba ngaha mu Icabiteye rero usanga abantu binje mu bintu by'ubwoko batazi cyari cyo kubera gusa bonone CV y'umuntu cyangwa bonone ubuzima bw'umuntu ugasanga umuntu ugiye kuvuga ibintu bitari byo voilà rero umubuzima umuntu arekuriwe gusaba ahari hose asavye imfashanyo bamufashe si bibi natashara kwatast avuga ati abatanzania bazi yarabafashije ariko nta siriko rambwira umbwiye Natasha umbwiye Satubi umbwiye gute je ndi papa wabo je natanguye umuziki nakuvana urumva ndi papa wabo nabana bakoze amakosa je ndabababarira parce que ndi umupapa wabo nije natanguye umuziki mu muziki ndi umupapa wabo c'est vrai nije natanguye umuziki mu Burundi na Big Fizo nitwe twatanguye ibintu vy'ama video nije natanguye video ya mbere nije nayisohoye mu Burundi yatari je yo gusora video ni bari gusora ama video bari kurindira imyaka n'imyaka ariko mu cagihe nije natanguye video ya mbere ico bacibuke bibuke ko jewe ndi papa wabo nabo bakora amakosa ndabababarira yapatsusi bakoze amakosa no gutuka umuntu akuze kumuhataka kwiyerekana ko we uzi vyose n'ubujinga hari amasekra yandi tushobora kuvuga je sishobora gutuka abana banje ngo naka ndiko natuka umwana non c'est pas bien ndi umupapa none umwana wanje akoze ikosa nca ndamutuka ngamufata nguko tungana oya nabana banje sawa Lolilo umuziki wawe rero urukura evolua uriko gusora indirimbo zibiri hari abantu bakunda kukidogera ngo Lolilo arakunda kwica hit juste arasora hit akaca yicira wenyine urumva urasora hit ikinjira abantu maze kubona abantu bamaze kuyakira ugaca fyonda wenyine ukacukubitamo ibindi bintu ukacukubitamo izindi ndirimbo ivyo bintu iyo strategy ni kubera ukora uko Lolilo kubera hit utayireke iheme yisanzaze kwanza Urako biri mu byatumye byagusubije ari umuntu wafasha amahera ko gusora imiziki mbwira umwe gusa amaze kuma ijana azana amahera akavuga love umva ndakubwira ikintu kimwe umenye mu buzima umuntu adedemba amajambo menshi nashobora kugufasha umuntu ashaka kuguha conseil akurondera muhira akayiguhera muhira
cyangwa akakwandikira akabikubwira ariko umuntu ashaka kwibonekesha kuvuga ku mamedia nta na kimwe agufasha ego rero wewe utegezwa kwicisha bugufi mumfirize nawe avuga nabi akavuga iki we urinhorera voilà rero kuri jewe akazi kanje ndagakunda kandi ndakazi rero niwe wipangira ati bisohoke gute mfise management ngozi kosa baramburimbwira mfise abafana ababosi banje ngozi kosa aranyandika abafana nyenye bidoga oya bidoga gute ati indirimbo wewe ninde mbwira umwe niwe widoga cange ari umufana yakubwiye nganje ndumufana wawe lo oya uretse ni doze rero iyo washaka kubivuga no ari kubimbwirira ngaha kuri meza wari kundondera ukabimbwira nguko abandi babikora urwo tuvuga kuri micro tuba tumufasha okay sha oya ariko basi je nk'umufana wenda asavye lolilo uzurazireka amahi uzundondere ntabwo sinakubwiye ngo kubera ubivuze no nza kubikora oya mfise projet yanje we uzondondera en tant que umubosi wanje umbwire lolilo giragucya giragucya kushatse uko nta numwe abise mu ruhande umva nakubwire kuzisohora uko shaka hariyo strategy ihari hari ukunda management ipanze ikintu nko gusora indwi zibiri lolilo mu ndwimwe ushaka mu ndwimwe ya mbere pum ngiyo tok uraturekuriyemo unyuma cyo dukwiriye kutamo yindi urazi indirimbo nasohoye itwa gute unuzenya mu twirinde inda zitifujwe twirinde inda zitifujwe urazi iri finance niye nani nire entreprise oya ariko ko bikoze ijya video vraiment ndirimbo iramunika kweri ko arikira twirinde inda zitifujwe ni indirimbo yari kuva kera iri finance par Abubef ndashimiye cyane Abubef kubona mwamfashije kuri iyo ndirimbo irasohoka kandi ni indirimbo y'inyigisho igisha abana bacu ukuntu bo kwikingira gutwara inda zitifujwe n'aba papa ukuntu bovugana nabo kugira abana bamenye ikintu comment dirige bijanye n'igitsina urumva kwikingira ukuntu kandi umuntu avyaye ngo atwaye inda sukuvuga ngo ari gihebwa oya ashobora kuja kw'ishure akabandanya kwiga akavamwo uwundi muntu akomeye cyane rero kuri jewe novuga ko abapapa bose bo kwisi bakwiye surtout abapapa biwacu bo ngaha mu Burundi nanje ndi mupapa ndi mu bapapa dutegerezwa kumenya kuvugana n'abana bacu kuvyerekeye igitsina igitsina tukamenya ukuntu tubabwira ukamubwira buryo umwana nkajya rahma wamubwira tukama tuvugana byinshi z'igitsina tubavugana umukope wiwe ngamubwira ukuntu yo kwiproteja ukuntu vyogenda ya bien sûr utegerezwa kuvugana n'umwana wawe info umubwiye ukamufata ukamukubita ukamubwira hajyana na kimwe yinjiza mu mutwe sivyo gusa utegerezwa kuvugana na mwana wawe parce que n'umuntu nkawewe utegerezwa kumuhanura hakiri kare nubundi ikiti kigorogwa kikiri gito utegerezwa kumuhanura hakiri kare akamenya ibintu uriyo kuja gukora amakosa akamenya ukuntu yikingira turi kuri televiziyo kandi ni bien abavyeyi korara aba video bafashe baze barakoresha imvuga izihe basi nkarahma wumubwira iki uri kuramuha umwana wawe nibijya twababwiye umva ndakubwire nibijya twababwiye hariyo ati mwana koresha umva rero ndakubwira kondo umuntu utegerezwa kumubwira we oui bien sûr utegerezwa n'ivyanka koresha oui bien sûr koresha condom yep c'est sûr et certain ego abandi bavuga ati ubu turanga rero mu Burundi ngo ni kintu nyene cyata oya urikura mwigisha ejo niwe usoronga probleme asoza fisinda utamubwiye akoreshe ko taragira kana taragera kazana inda muhiri wawe none uzomwirukana umwirukanye ninda azoba hova umubwire ibi ni vyiza ibi ni bibi genda gutya ikingire rero ubimunyegeje utabimubwiye ategerezwa azobikora n'ubundi azobikora umenye ko ni wewe uzogenda mu ma problem kandi azobibona ubu ko monde yoroshe kamubwira ivyerekeye irondoka ukamwigisha byishinge turi muri 2023 ba honnête uguruka shira umwana wawe hasi mubwire vyose reka je umwana wanje arambwira n'umukope wiwe ndamunsi
Rahma. Bien sûr. Umusheri uramu. Ubu ndamuzi umusheri wiwe. Bien. Ndakunda nafise 18 ans. Bientôt tazoronga 18 ans mu kwezi kwa gatandatu. Oui. Arambwira papa mfise umusheri nuko eko kikingire mwana ujya hanyu umusheri wawe numwemerere ntakubeshe nugende mu bintu ngo vyisi utubwenge uzumutsane imuhira abone famille natwe tubone famille yiwe parce que umubujije ku nguvu azobikora niwe usoronga ibibazo. Lolilo dutandukanize bon oya sindaje kwanza mu buzima bwawe ndaza kuvugarukako ariko ndafite utuntu twinshi kubaza mu by'ubuzima bwawe bwite ariko ndenda kwaduheze by'umuziki ibiteye bimaze imisi biba kuva 2022 Lolilo yabonetse ibitera mu bike s'il vous plaît. Ariko sigiteramo gikomeye cyane nsoka ngende Dubai ngira menga waratemeye cyane cyarimo mahira menshi bien sûr nagi Dubai kandi nasose hanze nage muri Asie sose hanze nindi CV naraganya CV aramahira akwiye mu rongo none kubera iki bandira mu madollar bakuriya madollar voilà devize bayi ndashima vraiment naho yoba make narose udufaranga ndashima Imana ego nzanga mu Burundi ndakorayo giteramo ego naho ndaronga udufaranga atari kimwe nakoze ibiteramo bishikanga bitandatu ego rero ndashimiye cyane ababosi bacu ndashimiye abagira ibiteramo voilà kandi bakwibagira i Burundi no bijya nyene bama bijya nyene ni barakunda kwidogera gukunda gura ibiteramo bizimbutse i Burundi ugasanga akabare karuguruye Lolilo sinzi karaoke harukana ka Lolilo uri sûr niko ndavyumva ariko bama umva nakubwira ijambo wumvise utayifitiye ko voilà kuvyihoza Lolilo nkora ibiteramo bikomeye ndarihwa amahera meza naho ushaka uri kumwe n'umugore wawe yajya ku salo undiha amahera yaje gusa namandihwa nzokuririmbira Lolo ndeme nje ndakora akazi naho uvuga ati ingo turirimbire mu nzu muri chambre turyamye ukamfatisha gusa gwanje nzoba nkoze igiteramo voilà c'est ça jewe umaya amahera ukandiha nzoza nkora igiteramo cyane mu make mumvereza yuko aho muzombora Lolo kuri afishe hose uzumenye ko bandisha amahera kwiye je nzoza kuririmba yabuza utaza nta problème zo njoba ninjiza gwanje voilà nice kabisa Lolilo by'umuziki nduvumegana byinshi ariko 2023 tukwishuziki abafana nico kibazo ngumani mbaza ababosi banje kwasa nibo shimiye ni banta vraiment bamabita ibiteramo merci beaucoup kwiconye kwanza hanyuma 2023 nabemereye chaque mois zo bandabaha indirimbo shaje Nubanga chaque mois zo bandabaha indirimbo indirimbo ni nyinshi vraiment fisi indirimbo zishika 70 album ntagahunda oya fisi indirimbo zishika 70 ziri prêt rero chaque mois ukwezi gufise amezi 12 umwaka amezi 10 indirimbo 12 voilà oya koza 2022 tumaze kubitwa kwanza 2023 tumaze kubitwa kwanza indirimbo zibiri aho rero uzorindira nani kwa gatatu okay ngo gatatu ikindi kigoma muravyumva iyo ico nico kintu Lolilo twemereye muyiraba mutayiraba azozisohora tu okay voilà ariko tuvyitege yuko ubu Lolilo impinduka urazi ikintu cy'umuziki mwese afise strategie akoreramo ya rero indirimbo gusohora indirimbo bivana na management bivana nuko mwicaye nuko mwipanze ushobora kubwira ko chaque mois je basohora indirimbo mugabo management yanje kavuga ngo no tegezwa gukora gutya tegezwa kuba gutya tegezwa gukurikiza wivugurize ariko wivuguru none ugaruka kandi wivuguruze bisinywa birasinyuka ça c'est vrai tu me gagnes den non oh là là Lolilo vuguruje yemo turago nibisinyo birasinyugwa okay so nabo bakanye barasambu c'est normal Lolilo rero ka tuve mu by'imiziki twamwumvise Lolilo twumvise okay reka rero tutangire mu buzima busanzwe uriko urambaza vy'umuziki ivy'ubuzima busanzwe ni vie privée yaje urumva nikibazo dushaka kumenya Lolilo w'umuziki na Lolilo w'umuhira nka papa w'abana babiri bari different batandukanye gute rero batandukanye kubera Lolilo ari muhira
ari kumwe n'abana biwe n'umugore aramenya ubuzima bw'imwira ukuntu bumeze tuzo avansa gute abana banje bariga eske bakora ama devoir ureza sangapi kuba washitse muhira iyo ni secret ya famille beri kushaka kumenya vyose ni vie privée yanje ariko arabafana banyu babashaka kumenya ingene ari igihe vraiment udashobora no kumbona shobora kwiriga umunsi wose mu nzu ego shobora kumara umunsi wose mu nzu cyangwa ukambona me lolilo bijya vyo gusoka ngo umbone nga no umbona mu muduga kataha muhira nawe umbonye mbanje ngiye gukora igiteramo cange emission voilà cange irindi diri ibisanzwe vyonye rero lolilo numuntu akunda usigara muhira cyane usigarana n'abana biwe ugateka karyohe yafise abakozi ndabafise fesa uno mfise abakozi batatu nkaba mfise n'umugore wanje rero icyo nshaka barantekera kera niyo nateka parce que ubuzima ni bwari bwari neza voilà ariko ubu unyefise abakozi batatu mfise madame rero ugeze ku miduga inga vie privée Lolo afise umuduga mwiza renda batera inkuru ari mu star afise imiduga myiza vraiment félicitations abandi barafise myiza uri muba urumva hariho n'abandi okay ariho best bafise mu star bafise imiduga myiza ndi nko 15 gutyo cyangwa 10 nko muri top 5 muri top 5 urimo Lolo shaka kumenya abarunze ama 2022 de top 5 y'abastar bakuryohe quand même muri 2023 kuri kwimana muri 2022 abacuranzi bose bo mu Burundi top 5 no ndumujije sishobora kubajija je ndavuga mu rusange abacuranzi bo mu Burundi bafise impano zikomeye cyane kandi barakora akazi muri yasohoye indirimbo bose bakoze neza bakoze ibintu vyiza vraiment much respect kandi mubandanye gutyo nyene ndabakura rero geze kuri tatouage ziga kumubiri zo ni vie privée urafise vie privée kandi amatatuage tuba tuyabona nga ni vie privée ivyo ubona nivyo nyene ubona yego dwe basi gahunda yawe umunsi gahunda ibintu bitegeza gukora tous les jours ku munsi nibi dushatse kuvuga ati haje uvyutse mu gatondo saa 6 saa 9 18h mpaka umunsi wawe kenshi ukunda guhera uri mubi merci beaucoup ivyo ndiko uravuga oya merci beaucoup hari ikintu ntegerezwa gukora buri munsi kandi ayo masaha nyene uvuze ndasenga ndi mu musulman ndasenga ouais ça c'est sûr et certain hinduye na lolilo vraiment ego niwe yagize vyose ndagira kuzomvugisha lolilo umugore wa baze amasekira akoresha kugira umurondere vraiment nta kibazo azo kuwishura uratanga ibigani ego arabistanga nyene nta kibazo kera loliane nawe umwicana amashuri yari muri université yakora cyane ubu yarahejeje amashure arakora musanze muhira ni sava aja ku kazi arafise akazi narigeze kurondera abana ba Lolilo bose ndababura kuri liste ariko ndorondeza abana b'abastare bose kugira tumenye abana mugeze ko abana banje reka dufashe abana banje mfise abana batanu kandi nama ndabivuga ku televiziyo umwana wa mbere yitwa Rahma Nasor uwa kabiri yitwa Masalum Nasor uwa gatatu yitwa Nasor deuxième dino urumva uwa kane yitwa Salum Nasor uwa Ingabire Salum Nasor uwa gatano yitwa Ingabire Sawa Nasor nakubale turacabana nakuvyara canke twaheje sava merci imana y'amaya bana barakwiye ego lolo dukuri reka ngize ngaha ndagushimire ndumva ko ivyo nari nkene byose kubaza mana bikubagije kandi abantu batahuye byinshi kwa Lolilo kabisa rero ushavuye bumeze gute Lolilo ushavura arariro nagishavura vraiment ubu ushavuje ndatwenga kabisa urazi kinwengeje cyanibuka igihe kera shavuye ukuntu nashwara rero ushavuje canwenga canibuka passe yaje sha uyu muntu kwe ntanzi kera vraiment ngishavura vraiment uryohewe umeze gute kunyene beze cool jewe ndaryohe kwa umeze nk'abandi parce que umaze gushika muri ibi bihe vyacu uri umupapa ufise abana utegerezwa kubaha il faut wera responsable kandi utegerezwa kubereka inzira nziza
ukabavugisha neza bakaryoherwa bakamenya ko bafise papa kandi bakakubaha no kukubaha. Lolilo aheruka kupima sida ryari? Sida kera vraiment. Kera. Kubera ko impima sida. Rero si bisanzwe kuraba amagara yawe. Oya afise umugore mu nzu. Erega kupima sida bisigura ngo umuntu No. Umuntu apima sida ni umuntu ashurashura hanze. Oya? Ne bien sûr. Umuntu ashurashura. Umuntu wari we wese ashurashura cyangwa akoresha ibintu by'inshinge ugwembe ibiki ivyonye niyo aca yiganga akagenda kwipimisha ariko ufise umutima ukamenya ko ufise umutima umwe ukunda umuntu umwe kandi nawe akagukunda muri ufise confidence kuri we ukamenya uyu unye n'umugore wanje n'ubuzima bwanje akwaboye kuja kwipimisha. Peut-être ugiye ukavuga no munsi ngiye kwipimisha ubuzima umubiri wanje wose mbere ndashaka kumenya checking yawe yose nama ndabikora ashaka mo nge naka checking umubiri wose ariko kugwara Lolilo kugwara vraiment ni gake cyane. Wow. Ndi O positive. Gym nini kama kawaida unapiga? Gym hapana kawaida wanasemaga O positive O plus kuna vitu viwili hapo vinachanganyaga. Ni O plus. Yeah. Ariko ntutanga amaraso Lolilo? Ndatanga amaraso ya twaje amaraso yanje barayatora umuntu wari wese ashobora kumuha amaraso kandi ufise amatatuwaje numa ngo umuntu afise tatuwaje na ninde yavuze niko nigize kuvyumva ivyo bintu bashi ivyo kare izi tatuwaje zanje sizonga nizo hanze burayi bajya bagira n'inshinge peut-être nibekewe ariko jewe ndatanga amaraso parce que ahubwo je kuronga amaraso niyo bigora O plus kuronga amaraso tegerezwa kuronga umuntu ari O plus nyene nuko ndabizi peut-être ari abandi babizi. Okay, collaboration yawe na Diamond igeze Diamond Platinum irahari mugabo ntiharagera ibintu vyese bigenda bukebuke biri mu byo tuzokwishyuza 2023 peut-être 2024 pourquoi pas 2027. Waravuze ko wagiye Tanzania uramurondera Lolilo uramubura nyene vya Diamond sorry no Diamond nyene vyaranye nyene mubura. Diamond yari muri Afrique du Sud kuraba umugore wiwe n'abana twabonanye mugabo ari Kiba naramubonye twarayaze twarakoze video Mr Blue twarabonanye twakoze video. Charles reka ngeze ngaha vraiment ndagushimiye cyane uraberewe wambaye neza. Indi question. Je bazo no buri byo ndakubaza wiba. Ogeze ahita active ndagushimire Lolilo ndagushimiye. Nanjye ndagushimiye cyane ndashimiye n'abariko barakurikirana iki kiganiro baje kuri nani channel yanje Lolilo Simba bagire subscribe bakurikirane kandi mwandike ama commentaire please mumbwire apana gusa kumbesha no nimbaneza apana mbwire ivyo nokora muri 2023 kubera tuzamure commentaire yasoma voilà dasoma ego bien sûr voilà mwavyumvise rero Lolilo atama commentaire sarasoma murabe mugire mutire ama commentaire yanyu yose ari positive Lolilo maze araza kuyishura positive tunane negative ndabikeneye vyose vraiment oya barabimenye n'imyaka umaze mu muziki sawa ebala Lolilo rero hari byinshi twari kumubaza byabibyiwe na Fizo ariko we na Fizo gamane isi nijo we na Fizo nasikia mkionana mnakwepana. Merci beaucoup mugire subscribe like na share as a classic hama nakumona Lolilo twaze byinshi vraiment mwavyumvise Drizzy niwe ari kuri kamera in Isaac TV exclusive zose ramuzisanga bye bye. Isaac TV. Oh.